Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Hari amakuru atandukanye twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize. Wipfuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Muyinga, aho ikibazo c'amafaranga y'ibihumbi 5 n'amafaranga y'ibihumbi 10 cyabaye ikibazo ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva aho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura amafaranga yahahora y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ibipapuro. Amanote mashasha ariko arabura cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu b'Umuyinga bari mu ngorane zikomeye kuva hatanguye gukora inote nshasha z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi. Amafaranga ni make cane, abaja kubikuza mu mabandi ntibarenza ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Kuri za rumikashi na eko kashi urondera udufaranga twiwe bamutwara 10%. Umwe mu banyagihugu baho agira ati: "Jewe ndi umunyagihugu muto, nashaka muzodutangire ubu butumwa kumbure haraho bwogira ico buhindura." Kuva aho habereye ihindurwa ry'inote z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10, twebwe abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga twaragize ikibazo gikomeye cane co kubura inote nshasha n'ayandi mato mato, mbere ibikorwa byarahagaze nka byose kugeza naho n'uguhaye amahera kuri rumikashi canke ku kashe abura ayo kubikura. Bakubwira ko atayo bafise kugera n'uyu munsi. Akamaramaza naho abari bafise amakonte bagiye kubitsa kugira bazohindurirwe, bagiye gutora utwabo batarenza ibihumbi 100 ku munsi. Hageze ko ubu ugiye kubikuza uduhera kuri rumikashi, iruhande yayo rumikashi gukata umukozi wayo bamwe twita abajenti, nabo kuri ku bihumbi 10 bagukata igihumbi cose, akaguha ibihumbi 9. Akubwira ko inote yiwe atayiguha uko. Urumva ufise ibihumbi 100 aca aguha ibihumbi 90. Ukaraba uko wobigenza ukibaza ko amahera y'amarundi asigaye avunjwa nk'amanyamerika. Ugahiga ko bahindutse abavunjayi ukabura. Ngaha turagowe, ntitugira ayo ducira n'ayo tumira kuko kubura kw'amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 biriko biradutera ikibazo gikomeye cane. Abajejwe amabanki n'amashirahamwe kuziganya no kugurana bo bavuga ko aya mahera bavuga ko nabo batarayabona. None abana b'igihugu tugiye kwiyunguranya gute? Wa mugambi umufuko wose uronke amafaranga uraja mu ngiro cangwe ntago uzigera uja mu ngiro? Beribe muri hehe? Byagenze gute ngo muhindure amafaranga mutakoze ayakwiye? Aya marira y'abarundi murayazi? Bigenda gute ngo inyuma y'indwi 2 mutanguje ingingo ngo amafaranga abe atarashika mu gihugu ku rugero rukwiriye? Kubera iki muguma mu gacerere aho gusigurira aho abarundi ikibazo kiri? Hari abagerageje kugira co bashikirije nabo bagaragaza ko bitari muri iyo ntara gusa, ahubwo bari mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, kuko babona ko amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 yabuze cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, biriko biratera uruhombo rukomeye cane ku banyagihugu bato bato. Umunyagihugu mu Kirundo agira ati: "Amahoro, njewe mba mu Kirundo, raba uvuge erega amanoti mashasha ntituriko turayaronka." Umukuru wa BRB avuga ko kuva itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 tuzemererwa kubikura no kubika ayo dushaka, ariko rero yarabeshe canke amabanki ntariko abikurikiza. Ugiye kubikura ntibakurenza ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi.
aho baguhaye menshi batanga ibihumbi 300 by'amafaranga y'amarundi. None bashaka tubeho gute? Baragira ngo twicwe n'inzara kuko imirimo nka yose yarahagaze kubera ibura ry'amafaranga. Nk'abari basanzwe badandaza ubu ngubu urudandazwa rwabo rwarahagaze kubera kubura amafaranga bajyana kurangura. None mutubarize leta Evariste Ndayishimiye impamvu batwima udufaranga twacu twabiriye akuya. Ingaruka mbi zo zirabandanya kwibonekeza kubera ko amafaranga niyo atunze abanyagihugu, baba bato bato baba abanyagihugu bakomeye. Abariko barakora amafabiya abasuma bayaragwiza ku bwinshi kubera ikena ry'amahera y'ukuri, kubera ko atayahari abariko barakora amafabiya bari kuyakora ku bwinshi kandi ariko arakwira mu banyagihugu, ibiriko biratera igihombo gikabije cane. Leta irabe neza, turashobora kuhatakariza iby'ubutunzi. Amabanki nayo arashobora gutakaza icizere kuko umuntu abika amahera mu mugabo kugira ngo igihe ayakenereye azayabone. Ubu mu kugura inka woyigura indwi zibiri ubikuza ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi ku munsi. Ni ugukomeza ibirenge byo gutonda kuri banki. Komera ututabarize kuko turababaye cane kandi biriko biradutera uruhombo rukomeye cane. Leta na BRB bikubite agashi kuko bariko barakora amakosa ateye ubwoba. Tuvuye ngaho kuri ayo makuru yarariko aravugwa ku bijanye n'amahera, aho abanyagihugu barira ko amahera yabuze y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Amakuru yacu tabandanirize ku makuru ariko aravugwa mu ntara ya Gitega, aho hari inkuru y'umubabaro iriko iravugwa ko hari umugabo yishwe n'amahiri yakubiswe n'imbonerakure. Umugabo yishwe n'ibikomere inyuma yo gukubitwa n'imbonerakure. Mw'ijoro ryo kuwa 4 Ruheshi hafi isaha 1 Gabriel Ndayishimiye yaragiye kubanguranya umubanyi wiwe Juvenal Ndagijimana, umukozi acinjika mu gikoni ca komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega n'umukenyezi wiwe, bakaba bari bashamiranye. Atanezerewe nuko kuza gutabara Juvenal Ndagijimana, yaciye atumako abagenzi biwe urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo bahashe Gabriel Ndayishimiye. Izo mbonerakure zaramukubise cane, yarananyarukanywe ku bitaro bya karere ka Gitega aho yaruhiye kwicwa n'ibikomere. Abo mu muryango basaba ubutungane ku wabo kuko babona ko yakubiswe n'imbonerakure zikarinda aho zimukubita kugeza n'aho yicwa n'ibikomere. Ibyo byabereye ku mutumba Birohe wa komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Juvenal Ndagijimana yahamagaye imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD aribo Aloyizi Bizimana ari mu batowe aho nyine, Berecimas Ndayizeye umworozi na Daniel Twagirayezu umwubatsi. Abo bakaba barakubise cane Gabriel Ndayishimiye. Uwo yakubiswe yaciye ashirwa mu bitaro by'akarere ka Gitega. Gabriel Ndayishimiye yishwe n'ibikomere aryamye ku gitanda mu bitaro by'akarere bya Gitega kuwa 7 Ruheshi uheze, nyuma y'iminsi 3 akubiswe. Juvenal Ndagijimana yarahagaritswe amara iminsi 12 mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara kuva kuwa 5 gushika kuwa 16 Ruheshi. Yaciye arekurwa mu nyuma. 3 mu bo bakoranye icaha bagumye bidegembya kandi baritembereza ataco binona, ibiriko biratera abanyagihugu agashavu gakomeye cane. Babona ko umuntu akora ibara nk'iryo ariko akagumya akidegembya ari ibintu biteye ubwoba cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakabona ko atabutungane buri mu Burundi. Abo mu muryango w'uwishwe barababazwa no kudahana kwabaye kuri izo mbonerakure, bagasaba ko zohagarikwa zigashirwa imbere y'ubutungane. Umukuru w'umutumba Birohe Innocent Hatungimana yaranse kugira ico avuze kuri urwo rubanza, akabona ko ataco ashobora gushishiriza kuko abafashe ingingo nk'izo zo kurekura izo mbonerakure ari abantu bafise ingufu zihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tabandanirize ku kwibura ry'amafaranga nk'uko n'ubundi twariko bababwiye mu ntango z'aya makuru k'ikibazo c'inote z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 kiriko kiratera uruhombo rukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abadandaza inka mu ntara ya Kayanza bavuga ko bari guterwa uruhombo rukomeye cane kubera amafaranga y'ibihumbi
ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 atariko araboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bakaja no kuyarondera ku mabanki ndetse no ku mashirahamwe kugurana no kuguzanya ariko bakayabura, mu gihe bavuga ko BRB umukuru wayo yari yabemereye ko guhera kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu bazaba bemerewe kubikuza amafaranga yose bashatse, ariko ubu ngubu bakaba bari kujya kuyabikuza ntibayabahe, biriko birabatera uruhombo rukabije cane. Abadandaza b'ibitunga bavuga ko ubukene bw'amanoti mu mabanki butuma bahomba ku rugero ruteye ubwoba cane. Urudandazwa rw'inka rurazingamitswe n'ubukene bw'amafaranga bugaragara mu mabanki no mu ntara ya Kayanza. Abakora urwo rudandazwa bakamenyesha ko bataronka amahera babikije, bigatuma batarangura inka baja kuyanga, eka mbere n'abazanye inka kudandaza bemeza ko bemera kuzitanga ku mukopo kubera abaguzi baba babuze amahera aho bayabitse mu mabanki canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana, canke bakaronswa ayadakwiriye ayo basabye. Abadandaza b'ibitungwa bagasaba leta kukwiragiza amafaranga muri iyo banki ku buryo uwayabikije ashobora kuyatora bitagoranye, kuko bariko barakora bahomba kubera kubura ayo mafaranga. Urwo ruhombo akaba ari narwo rurangwa muri komine ya Kayanza yari isanzwe itoza amatagisi kuri ibyo bitungwa, nk'uko vyemezwa n'indongozi z'iyo komine. Zavuze ko ziriko ziraterwa uruhombo rukomeye cane nuko amafaranga y'inote z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 atariko araboneka, mu gihe abadandaza bitungwa ariyo mafaranga bakenera cane kandi bakundaga gukoresha, ariko bakaba bari kujya kuyarondera bakayabura, mu gihe bari bababwiye ko bagomba kuyabitsa mu mabanki kugira ngo bayabahindurire, ariko bariko barajya kuyashaka bakayabura, ibiriko birabatera uruhombo rukomeye cane. Abanyagihugu batari bake bakavuga ko leta ikwiye kujya isohora ingingo yabanje kwigaho neza zidashobora gutera abanyagihugu uruhombo, kuko iyi ngingo yo guhindura amafaranga y'inote z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 yateye igihombo gikomeye cane abanyagihugu, bakabona ko igihombo bariko baraterwa n'ibura ry'amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 batazigera bagikira, bagasaba leta ko yagira icyo ikora vuba vuba mu maguru masha kugira ngo umuti w'ico kibazo c'ibura ry'amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 gitorerwe umuti hakiri kare abanyagihugu, kuko bariko barahomba cane kandi na leta iriko irahomba, kuko iyo bungutse na leta iba yungutse, kuko amatagisi n'amakori araboneka. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri Mboneshakure, wipfuza kuzajya baba mu wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri Mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, vyonda kuri s'abone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.